Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu dusanzwe dusangiramwo ijambo ryo kuzirikana ko impamba y'umunsi canke ijambo ryo mu gatondo canke mbere naho umuntu yavuga ngo ni icayi co mu gatondo. Ivyo arivyo vyose bijanye n'iyo mvugo canke se n'iyo sanse birakora. Ndabahaye ikaze rero jewe Janvier Manirambona nije mutaramanye nawe muri kino kiganiro. Nagomba ngo dusome amajambo dusangira umwanya mutoya tubona mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya dusoma mu gice ca 57 duce dusoma ku murongo wa 15 honyene turabeho amajambo uno musi jewe nawewe twokwirirwana twokwiyumvira ko twozirikana ko kumbure akagira ikintu atwigishije akagira ikintu aduhanuye. Ayo majambo avuga ngo Imana ibana n'ufise umutima umenetse. Iyi titre canke iri jambo ry'umutwe indanzi y'amajambo niyo nagobotuyemwo ijambo ry'uno munsi rivuga ngo abantu Imana ibana nabo ikabahembura abari bo. Rero dusome havuga ngo kuko ariko imwe iri hejuru isumba vyose igize iba ahatazoshira, izina ryayo nuwera, iti mba hejuru ahantu hera, kandi mbana n'ufise umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imitima y'abicisha bugufi, mpembure n'abafise imitima imenetse. Imana yacu nihimbazwe. N'aya majambo nzaniye umukunzi wa Ntambura Idahita TV na cane cane umukunzi w'ikiganiro igitondo gishasha. Murazi ko mu buzima bwa misi yose umuntu akenera gufungura kugira ngo bikunde abeho. None rero iri jambo ribasha kutubera umutsima w'ubugingo, ribasha kutubera imfungurwa zihembura ubugingo bwacu mu bijanye n'ubuzima rukristo, ubuzima bw'impwemu. Aya majambo ni Imana yayatumye Yesaya ngo agende abwire abantu bayo b'Abisirayeli. Ariko kandi ngaha ntihariko habwirwa Abisirayeli, hariko habwirwa jewe, hariko habwirwa na wewe. Aha rero Imana tubona yariko ibwira Abisirayeli abantu ibasha kubana nabo uko bameze, kandi ko itabana nabo ku vy'ubusabusa, itabana nabo atantumbero, kuko Imana ntibana n'umuntu hanyuma ngo ibure ico imumarira. Imana irinze ihaguruka ikemera kubana n'umuntu. Imana irinze yemera yuko presence yayo, ubumana bwayo, ukubaho kwayo kuba mu muntu, kubana n'umuntu, ntiheze ngo wa muntu agume uko yarameze atararonka Imana muri we. Imana yacu nihimbazwa. Hanyuma rero ngaha ivuga aya majambo iyatumye uyuvugishwa n'Imana Yesaya ngo abwire bano bantu b'Abisirayeli muri bino bihe vyabo barimwo vyo kubaho bafise imitima ikomantaye nk'amabuye, bino bihe barimwo vyo kubaho bafise imitima idaciye bugufi, badaca bugufi, batihana, batemera ivyaha bakoze. Uravye muri Yeremiya, igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya, ho usanga Imana hageze igihe ibwira Abisirayeli ngo basi nimupfe kwemera gusa, mwemere ko mwacumuye. Mu bisanzwe mwebwe ntimunavyemera ko mwacumuye, ariko pfa basi kuvyishakisha, pfa kuvyemera. Umuntu avuze rero ngo pfa gukora, urumva nyene yuko biba ari ibintu vyo guhadikiriza, ntibiba ari ibintu umuntu akora yiyumvamwo, umuntu akora ku gushaka kwiwe. Hanyuma rero muri iki gihe bano Bisirayeli rero barangwa n'imitima ikomantaye. Muri iki gihe Abisirayeli ihanga ry'Imana
ribonekana rifise imitima idaciye bugufi, rifise imitima itamenetse, badaciye bugufi, batemera gusaba Imana imbabazi ku vyaha bakoze, batemera kwihana, batemera kuva kwizima ngo bavuge ngo Mana yabasogokuruza bacu ba Aburahamu, ba Isaka na ba Yakobo n'abandi dukomokako turihanye kuko twacumuye. Ibi byari ibihe byabo byo kubaho bafise imitima ikomanaye nk'amabuye. Imana rero ibwira ab'Abisirayeli iti bana banje, bwoko bwanje, hanga ry'Abisirayeli, birashoboka yuko muvyirengagiza mwari mubizi, canke hakabaho n'uwutovyirengagiza ugasanga ntavyo yarazi, ariko jewe ndi Imana isumba vyose, ndi Imana iba ahantu hejuru mw'ijuru hatazokwigera hashira, ndi Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Jewe rero ndafise abantu bikunda ko tubana, kandi habaho n'abantu bitigera bikunda ko tubana. Naco bitwaye ibyo abantu bidakunda ko tubana, ibyo sibyo binzanye, sinobitebamwo. Ariko ikintu kinzanye uyu munsi ni ukubabwira abantu mbasha kubana nabo. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero twabonye aba bantu ngo Imana ibasha kubana nabo, ngo ni abantu bafise imitima imenetse, kandi abantu bafise imitima yicisha bugufi. Ni bino bintu bibiri biranga abantu Imana ishobora kubana nabo. Ni ukuvuga mu yandi majambo ngaha rero ampahalere tubibangabanganishije, uwutari muri uno mugwi abari mu mugwi w'abantu bafise imitima ikomanaye nk'amabuye, kandi abari mu mugwi w'abantu bafise imitima idaca bugufi, itari humble. Imana yacu nidutabare. Kandi abo bantu nabo rero n'abantu bidakunda, bitigera bikunda, kandi bitazigera bikunda yuko babana n'Imana. Imana yacu nidutabare. Rero nasomye ndiko ndarondera cyane cyane uyu mutima umenetse, mbega ugomba kuvuga iki? Bavuze umutima umenetse, umuntu kuhava yumva kumenya ngo bafata inyundo bagahondagura bakajanjagura. Ariko mugabo ukurikiranye kumbure amadictionnaire atandukanye mu ndimi zitandukanye niyo mu Gifaransa, ugakurikirana neza ukaraba usanga bakoresha ijambo rivuga ngo umuntu afise umutima umenetse ni umuntu twovuga ngo c'est un homme contre. Uwo muntu ari gutyo, un homme contre, ni umuntu rero ngo yerekana yuko ngo afise ukwihana, novuga ngo kwimbitse hariya indani mu mutima, hariya mu mizi. Ni ukuvuga ngo kwihana kwiwe gufata icaha kukacimba hariya mu mizi, kw'isoko hariya. Ni ukuvuga ngo ntegere n'akantu na gatoya gasigara kugira ngo umuntu bivuge yuko afise umutima umenetse, ngo ni uko uyu muntu arangwa n'ukwihana, novuga ngo kurandurana n'imizi icaha umuntu aba yakoze. Kandi ngo kugira ngo uyu muntu bavuge yuko afise umutima umenetse, ngo nuko uyu muntu aba afise des vifs regrets à la suite d'une faute. Ni umuntu ngo aba atunuzwa, akababazwa, akumva yuko icaha yakoze, ikosa yakoze, ahantu novuga ngo yahemutse, akumva ko mu mutima wiwe bimubabaje, akicuza, akigaya, akigwiza n'ubusa, akumva ko yahemutse, akumva ko yamenye ibanga. Imana yacu nidutabare. Kugira ngo rero bivugwe ko umuntu afise umutima umenetse, bisaba ko aba ari umuntu ngo kwihana kwiwe kurandurana n'imizi
hariya nyene mu mizi y'icaha kugira ngo ntikizosubire kunaga, ntikizosubire kumera muri we, akakirandurana n'imizi mu kwihana kwiwe. Hanyuma kandi ngo kugira ngo bivugwa yuko umuntu afise umutima umenetse, bisaba yuko uyu muntu aba ari umuntu yigaya, aba ari umuntu yicuza, aba ari umuntu arogereta, aba ari umuntu novuga ngo mu mutima hangayikishwa, acumukuzwa n'icaha yakoze, agatuntura, akumva yuko abuze amahoro, akumva ko icogarukana umutekano muri we ari ukwihana icaha yakoze. Imana yacu nidutabare. Rero nano majambo tubonye ngo Imana ibana n'abantu bafise imitima imenetse kandi yicisha bugufi. Bitabaye gutyo ntibikunda. Imana yacu nidutabare. Mane majambo ni nkaho umuntu bavuga ngo uripfuza kumenya abantu Imana ibana nabo, abantu Imana ishigikira, abantu bahinduka bakaba ubuturo bw'Imana, bakaba inzu y'Imana, bakaba urusago rw'Imana, Imana ikaba muri bo, ikabana nabo, ikaganira nabo, ikavugana nabo, ikabakoresha, bagakoreshwa ivy'ubuhizi. Uripfuza kumenya abo bantu. Abo bantu ibibaranga bikomeye cyane bihambaye vya mbere bifatiye ku kugira umutima umenetse. Umutima umenetse nawo urangwa n'ukwihana, umuntu akarandurana n'imizi icaha. Apana kwakunda umuntu abivuga acisha ku mayange, bimwe akabinyegeza, ibindi akavyihana, bimwe akabifukafuka, ibindi navyo akabivuga. Oyaye, ariko umuntu afise umutima umenetse ngo n'umuntu arandurana n'imizi icitwa icaha uko coba kiri kose, atitaye kuvuga ngo ndamaramara, birafise ingaruka, barampana, biragenda ukuna kuriya. Oyaye, umuntu arandurana n'imizi. Uyo muntu rero niwe Imana ibasha kubana nawe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi, n'iri jambo rya mbere. Rya kabiri naryo ni ukwicisha bugufi. Guca bugufi naho nibaza ko bitahuritse, ni uko umuntu atikakisha, atiparatura, atipampaza, atigira jokone, atigira novuga ngo kabizi, atigira igihangange. N'umuntu yoroshe, n'umuntu yoroha, n'umuntu amenya yuko yaremwe, yabumbwe, kandi hejuru yiwe hariho isumba vyose, imutije kubaho, imutije impwemu, imutije ubugingo. Imana yacu nidutabare. Rero ni bino bintu bibiri rero Imana ivuze ngo mbana n'abafise, yavuze ngo mbana n'ufise umutima umenetse wicisha bugufi. Umviriza rero ngo kugira ngo mpembure imitima y'abicisha bugufi, mpembure n'abafise imitima imenetse. Imana yacu nidutabara. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, Imana ntibana natwe ngo tugume mu bibazo, tugume mu bitugoye, tugume mu bitubabaje. Imana duparvenye kumera nk'uko igomba, dushoboye kugira umutima umenetse, dushoboye kugira umutima wihana neza, dushoboye kugira umutima umenetse, umutima uciye bugufi, dushoboye gutunganya ibidatunganye. Imana icibana natwe, kandi ngo iyo Imana yemeye kubana natwe, ikizizamwo no guhembura ubugingo bwacu. Ni ukuvuga ngo ibitari bimeze neza bica bigenda neza, tugasubira kugira ubugingo muri twebwe, tugasubira kuba bazima, tugasubira gutotahara mu buryo bw'impwemu, kandi no mu buryo bugaragara, no mu buryo bw'umubiri. Aho Imana iri, ibibazo birahunga. Imana ibasha gukemura vya bibazo
ufise na vya bibazo mfise, ariko mugabo turabereye kugira ngo bikunde ihembure. Nimba wipfuza guhembuka, nimba wipfuza ubugingo, nimba wipfuza gutabagwa, nimba wipfuza kugirirwa neza, biragusaba kuraba yuko bino bintu vyibitseko, biragusaba kuraba yuko bino bintu vyibitsemwo. Twabonye ngo umutima umenetse kandi wicisha bugufi, Imana ica yemera igaca ibana nawe. None rero nana amajambo mwese abayumvise, Imana nyina amahoro ibaho umugisha. Sinzi rero wisuzumye ukaraba nuko ukuntu mpora mpitamwo kumva nosozera ijambo, nuko umuntu yiraba akishira ku munzani akisuzuma, kuko umuntu akiri mw'isi aba akiri mu ntambara, aba akiri ahantu shetani ashobora kumutera ibishanga, aba akiri ahantu ashobora gucumura, ashobora kwandura, ashobora kugira amarabaga n'agasembwa, ashobora kugira ivy'Imana imugayako. Niyo mpamvu biba bisaba ngo ijambo ryose rivuzwe ryitwa ijambo ry'Imana ngo umuntu agirabishe ko arabe aho bitameze neza, avuge ngo Mana ngwiza ko imbabazi kuko vyarangoye. Mbega uravye usanga ufise umutima umenetse, uri mu bantu baciye bugufi, uri mu bantu Imana isanga ibihana kukwihana, kurandurana n'imizi, gukuraho akabi kose, hanyuma Imana ikaronka hiba. Mbega ubu Imana ikuravye ntikubonamwo ibyo wazigurije, ibyo wasigaje, ibyo waciye iruhande, ngo ibi ntabyo novuga, nawe ntawobura ico yisigariza, kandi ibyo nabyo wisigarije bikaba ari byo bitumye Imana idashobora kubana nawe. Birashoboka yuko uri mu buzima, uri muri situation, uri mu bihe Imana utayibona mu bugingo bwawe, Imana utayibona mu buzima bwawe, naho uyihamagara itaza, naho uyitabaza idatabara, naho uyisenga itishura. Urabe neza yuko ivyaha ugenderamwo atari byo vyatumye uba kure y'Imana. Imana cyo nidutabare, hanyuma uce wihana ubwira Imana ngo Mana mbabarira, Mana ngwiza ko imbabazi, Mana ndipfuza uyu mutima, ndagomba umundi mutima mushasha, umutima urangwamwo uguca bugufi no kwihana, kurandurana n'imizi icitwa icaha cose, kugira ngo Imana ibikunde ironke ahiba muri jewe. Niwabwira Imana ikikugirira neza muri ya majambo uvuga, muri vya vyimviro vyawe, muri za ndabo zawe, muri za ngendo zawe, kwa kuntu wifata, kwa kuntu ubanye n'abandi, urabe neza ko hatoba hariho ivy'Imana idakunda muri wewe. Hanyuma uyibwire ngo Mana ndihanye, ngwiza ko imbabazi kandi icikubabarira, ucubaho wemewe nayo bice bigenda neza. Dusenga Imana rero, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Mwami w'abami nyaguhora ku ngoma, tugushimiye cyane kubw'aya majambo twumvise, atubwiye ko abantu ubana nabo kandi ukabahembura ari abantu bafise imitima imenetse, bihana bakarandurana n'imizi icitwa icaha, bagaca bugufi, ntibikakishe, ntibahagarare ku vyubahiro, ntibicare kuri ya mazina bitwa komakomeye, ariko ngo bakururuka bagaca bugufi imbere y'inyonga z'Imana, kugira ngo Imana ibone kuronka hiba muri bo. None rero umuntu wese yumvise ano majambo akaba akubwiye ngo Mana mbabarira, akaba kweretse aho bihora bimugora, akaba kweretse ivyo tumutaronka ikibanza ubamwo muri we, umutima wiwe, nuca umugirira neza, umugwize ko imbabazi zawe zimubonekeko, maze uwemeye wese uce uzanwa no kumuhembura, ibihe vy'impemburo bironka ingene bishika mu bugingo bwiwe. Mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tuvyizeye, amen.